Iyo uryamye ukavyuka amarembe wamara kuvyuka wakirirwa yandi ibintu vyo gushimira Imana cane. Reka nizere mwebwe mwese rero bakunzi ba Imperial TV n'ikiganiro Sunday Church yuko muri amahoro aho muherereye. Nkuko vyama muri kumwe na wa mwigeme wanyu Joel niho imbere ushobora kunyita ihanga ry'urukundo ntaco biba bintwaye. Yes, uyu munsi rero twabazaniye amakuru agenda atandukanye y'umwigeme ariko arabikora neza canke umugwi uko urabikora neza sibo bonyene ko arabikora neza ko umunsi niwo twashimye kubazanira. Reka rero amakuru yacu tuyahere ku mugwi Victorious Team. Umugwi Victorious Team ni bande? Victorious Team ni umugwi ugizwe n'abigeme babiri n'abasore babiri. Muri kino gihe akaba ari abantu bariko barabikora neza, akaba ari umugwi kuragerageza kuduza idarapo ya gospel music mu gihugu cacu c'u Burundi. Ati bakora bikora gute? Umugwi Victorious Team uraheruka kuduha kolabo iri ku rwego rwo hejuru, mvuga ku rwego rwo hejuru kubera ko ni indirimbo iriko irabica bigacika mu karere ka East African. Iyo ndirimbo rero akaba ari indirimbo yitwa Ekisa. Ekisa ni indirimbo bashoboye gufatikanya canke ni featuring umuririmbyi ava mu gihugu c'u Bugande akaba yitwa Levixon. Levixon mbega ninde? Levixon benshi baramuzi kandi benshi bamumenye ku ndirimbo yitwa Chiki Bombe. Indirimbo yitwa Chiki Bombe ni indirimbo itambika, ni indirimbo iryoshe abantu benshi bashoboye kumenya kuko no mu maboîte bagenda barayivuza, nkeka bayivuza batazi yuko ari indirimbo ya gospel, ako ni vyiza yuko ubwami bw'Imana bugera hose. Yes, Levixon n'umusore w'umugande yari yaje mu giteramo ca Pamoja Festival. Abashoboye kuhaba canke abari bahari mwaramubonye, n'abatashoboye kuhaba nkeka mwaramubonye mu mavideo tuvyizere. Rero umugwi Victorious Team wararavye uravuga ati uyu muntu niyo tujana uko nyene tudakoze ikintu, uhitamo kumwegera sinzi gene vyagenze kuko ntavyo baratubwira mugabo Davia have bitubwira mu mwanya ngene bamwegereye barashobora kuvuga ati reka dukore ibombe, reka dukore ikintu gishobora gushika kure cane, reka dukore ikintu gishobora gufasha imitima y'abantu. Bahitamo gukora indirimbo yitwa Ekisa. Ekisa ni indirimbo rero ikira bica bigacika apana mu Burundi gusa ariko mu karere ka Afrika. Aho twagiye turabona Ekisa ibica bigacika mu gihugu ca Kenya, aho yabaye iya mbere mu marushanwa yo kuri TSS TV. Twongera twibona itwara ikibanza ca gatanu mu higanwa rya Boresha mu gihugu ca Tanzania. Saho gusa rero aho twagiye tubibona ku ma TV atandukanye mu gihugu c'u Rwanda, murumva rero ko Ekisa itariko iravyorosha, murumva rero ko ari indirimbo ikiragenda itavyorosha, kirashika kure cane. Reka rero tubanze twumvirize umwe mu bagize Victorious Team abari we Davi atubwire ingene biyumva, mbega Ekisa bisigura iki, mbega bakora kora kugira iyo ndirimbo ishike kure uko kose. Shalom Imperial TV, muraho muragumye. Nitwa Davi kuva muri Victorious Team. Ku kibazo mu mbajije ca Ekisa. Ekisa ni indirimbo duheruka gushaka ku mugaragaro, bisobanura ngo ubuntu bw'Imana. Twayikoranye na Levixon kuva Uganda. Ni indirimbo tweko turasigura ubuntu bwatuzanya mu kibanza cyo kuba abana b'Imana, ubuntu bwatuzanya mu kibanza cyo kuba basamuragwa, ubuntu bwatuzanya mu kibanza cyo kuba abana mu rugo, ubuntu bwadukuye mu bwami bw'umwiza butuzana mu bwami bw'umuco. Ivyo rero twako turavuga muri iyo ndirimbo, and Imana yarabayemo muri iyo ndirimbo, ubuntu burigaragaza, indirimbo iriko irashika kure, indirimbo iriko irafasha imitima myinshi, indirimbo iriko irafasha abantu batandukanye. Ico turagishimira Imana kandi twizera yuko ibandanya ishika kure, twizera yuko ibandanya inafasha benshi. Hama mwari mumbajije ngo ni igiki turiko turakora kugira ngo ishobore gushika kure. Ku ruhande rwacu ico twakoze ni twaragihejeje, ntaco tukibandanya dukora, ariko Imana yaduhaye message hama turayitanga nkuko Imana yaduhaye. Ibindi ni Imana iriko iravyikorera, ibindi ni Imana igenda iracinzira mu buryo butandukanye mu bihugu bitandukanye bitari no Burundi gusa. Ico turagishimira Imana, twongera dushimira na Levixon kubona yashoboye gukora kugira ico akoze kuri ino ndirimbo. Nyaziko ari ico novuga, ariko ndangiza nshimira n'abantu bose badushigikiye, abantu bose badusupportinga ku munsi. God bless you, we love you, turabakunda cyane kandi turashimira na Imperial TV, murakoze gose.
reka ubu naho amakuru yacu tuyatandukire ku mwigeme ariko arabikora neza akarakorana ingufu n'ishaka ryinshi cyane bonaho sundi ni Rebecca Metusela. Rebecca Metusela ni umwigeme wo Murundi kazi akiri muto cyane ubu akaba abarizwa muri Kora Entertainment. Kora Entertainment bikaba biboneka yuko ari management imufashe neza, bigaragara yuko afashwe neza muri kino gihe bivanye n'ukuntu tuko turabona ariko aragaragara, bivanye n'ukuntu tuko turabona ariko aragerageza kwishikana kure canke gushika kure bivanye nuko ashigikiwe. Ivyo bikatwereka yuko umwigeme vy'ukuri iyo afashwe mu mugongo canke ashigikiwe ashoboye cyane. Rebecca Metusela rero muri kino gihe ariko kuduha indirimbo yitwa Igikomere mu mutima, akaba ari indirimbo yashitse mu mitima y'abantu, akaba ari indirimbo yafashije benshi mukaba mwarayibonye. Ubu naho aheruka kuduha muri indwi nyene ariko kuduha indirimbo yitwa Senga, indirimbo iko iragerageza gushika mu mitima y'abantu, iko iragerageza kwinjira mu bantu mu maraso no mu magufa y'abantu twese, ikaba indirimbo ikirabikora neza. Rero reka mu mwanya twumvirize Rebecca Metusela tubwire mbega kwereka yandika indirimbo menga zifise titre zigomba kumera co kimwe, zose zigomba kujana, zigomba kugira sens zimwe. Mbega ni rya itandukaniro rya Rebecca Metusela ataraja muri Kora Entertainment mu gihe ahari uyu munsi, narijya tubona yuko ashigikiwe cyane kuko urondeye Metusela urashobora kumuronka ku ma platform nka yose, bigaragara ko ari intambwe nziza cyane mu muziki w'u Burundi cyane muri gospel music. Reka twumvirize Rebecca Metusela atubwire bitandukanye. Hello ndabaramukije mwese bakunzi aho muherereye hose, donc bariko baradukurikirana kuri Imperial TV. Bon, ni Rebecca Metusela Burundi kazi umwigeme asanzwe akora muri gospel mu gihugu cyacu Burundi. Ego so murakoze kumereza kanya donc kubashikiriza ibiri ku mutima wanje. Icyo mbere na mbere gusa nashaka gutanga umuco ku vyerekeye Kora Entertainment. Numvise muguma muvuga about management Kora iki. Bon, mugabo Kora ni maison de distribution nkuko musanzwe mubizi, gusa donc barakurikiranye ibikorwa byanje kandi aho hagati twe twaranditse lettre yo gusaba yuko twoba muri partenariat, donc partnership twokorana. Haheze umwaka, haraciye umwaka, donc baratwishuye. So navuga yuko ubu dusanzwe dukorana nka maison nyene isanzwe promotinga imiziki nk'abandi, donc isanzwe ikorera ku bandi baririmbyi muri ivyo ari we wese, gusa twe dusanzwe tumenyereye donc bakora ku baririmbyi donc basekula canke babandi twita aba profane. Donc baririmbyi wa gospel navuga yuko batanguranye nanje. Bon, Kora isanzwe ikwiragiza indirimbo nko musanzwe mubizi, so dukora muri ivyo, muri iyo cadre, donc muri iyo cadre ya partenariat. Hama kuvyerekeye indirimbo, kubera iki nandika indirimbo zigomba gusa. So icambere na mbere navuga yuko indirimbo zanje ntizisa, ahubwo mukuza donc naje nzanye donc bon naje ni identifia muri style ya classique, mugabo suko donc sanzwe nkora cyane nzokwama nkora, non, nuko nashaka kwidentifia uwo ndiwe. Hama ndibaza na Senga, mugerageje kuraba Senga ni style itandukanye na classique, ni indirimbo ya mbere Igikomere mu mutima. Senga ni afro pop. Ego bon nuko cya kabiri murambaza ni mbe Rebecca wa kera na Rebecca ari anda Kora Entertainment imeze gute. Bon, Rebecca wa kera ubona yuko bon narakora sinashiramo effort cyane. Yego hama ubu naho hariyo changement
hariyo changement gute urabona yuko indirimbo zanje bon kera nifokaliza gusa mu gihugu cyacu cy'u Burundi après avoir kwinjira muri partenariat cyangwa muri partnership na Kora Entertainment donc ndakora ukacubona indirimbo irasiguwe indirimbo iragize ukuntu ivyo byose nuko dukorana dusanzwe dukorana kandi muri cadre yo gukwiragiza donc ibikorwa bikaca biba ngombwa yuko babikora uko so ubu ndibaza urashobora kundondera muri Wikipedia ukandonka facilement à cause ya iyo company cyangwa iyo maison de distribution yitwa Kora Entertainment. So Kora Entertainment tasubiyemo kandi si management nuko gusa kandi na staff na management fise umugabo fise staff dukorana hama nakora nayo hariyo ma pourcentage tugabura pourcentage zigenda kuri Kora izindi nazo zikaza iwanje kubera ko gukonsoma ndacakora nka kwa kundi kuvyerekeye senga indirimbo yanje senga ndashima Imana mbona abantu bayakiriye neza gusa mubandanye mubandanye donc muyisharinga ahantu hose kugira ngo ibashe gushika ahantu hose donc hama mubandanye mumfata vugongo ego mbonera akaryo ko kubasaba donc bakunzi bose donc mugende mukurikirana ama channel yanje ama social network zanje zose ma Twitter ni Rebecca Metusela, Instagram, YouTube hose no ma platform hose okay hama ikindi kibazo ni kuvyerekeye imigambi yanje mbe byifashe gute so cyonsaba nuko mwobandanya musengera mwobandanya mushigikira kuko urazi yuko ibikorwa donc urazi yuko runo rugendo rutoroshe mugabo hamwe n'Imana turashoboye ico nabasaba nuko mubandanye mushigikira Imana ikabandanya itugirira ubuntu burugiye cyose buri munsi kubera ko ni ibintu byinshi cyane biri inyuma n'imigambi myinshi donc yateguwe uyu mwaka cyo gituma nobasaba kuguma mumba hafi nobasaba abakunzi kunshigikira nosaba aba journaliste kunshigikira nosaba abaririmbyi kunshigikira nosaba aba investisseur kunshigikira nosaba everywhere n'umuntu wari wo wese yumva yuko donc afise umutima gushigikira okay murawe kazi hama merci beaucoup. Muri kino kiganiro mwumvise Victoria's team murumva Rebecca Metusela mwumvise ibigenda bitandukanye ivyo ko barakora n'ivyo bateguye gukora reka rero tubashimire mu gimwe mwese mwakomara dukurikirana tubasaba kubandanya mugira subscribe kuri Imperial TV abatarabikora bose tumugire like ku kiganiro cacu mubandanye mu feelinga mubandanye mutwereka urukundo rwanyu turabakunda ciao